nahora ndandaza ikaranga n'amayayi muri Kongo. Ahantu nasavye bakiba nuba ko naraye ahantu mw'ibaraza. Twarara mw'ibaraza igihe kinini nk'amezi ashika kuri 4. Ico gihe imvura hanze. Nuvuga imvura iguye twaca tuvyuka tukaba tuja indani. Ugasanga umuntu ariko ararondera ibintu aho kurondanye n'ibintu. Ndiko ndaraba ukuntu yafata muri jewe aho nari ngeze nabona umenga ko akafata nabi, ariko muri jewe nije narira, wasanga ndiko ndarira yaciye anyirukana. Rero ca ndaba mw'ibarabara igihe kinini. Haragera n'igihe ndondera umuntu wo mu muryango kugira ngo asubire hasi kuba yomfasha mu iyo situation ndiko ndacamwo. Rero maze kumurondera haragera igihe ntiyashobora kumfata, basi kumfata ukuboko mu ivyo bihe ndimwo, ndamurondera ntiyumve, basi ntiyitabe canke ngo agire haragera igihe basi ntashobora no kumutora. Nava mu Gatumba ngenda gufungura mu Kamenge. Rero mu Kamenge mvuyeyo wasanga Gatumba Kamenge ku muntu nyene akora akazi ko mu nzu, kugeza yaho nguma nzunguruka nko mu kwezi kumwe asanga nciye mu nzu nka 5 ndiko ndazunguruka. Bonjour canke bon après-midi bakunzi ba Kejo Media, ndiza ko muri mugoye neza mukomeye, natwe ko mutubona turi fresh sana, Imana yabikoze turi bazima. Nongeye kuba ikaze kandi kuri Kejo Media mu kiganiro My Story canke intahe, aho tuyanga ku buzima canke ku bintu vyashikiye abantu benshi, ku bintu vyashikiye umuntu, ashobora kuba yaragwaye, ashobora kuba yaragize ibibazo bitandukanye mu buzima bwiwe. Rero ndabaye ikaze mudukurikirane, ntimurambirwe, muza kugira ibihe vyiza, muza kumva ibibaremesha, muza kumva ibituma mugabura ivyizigiro, muza kumva ibituma mwibona ko namwe mukiri abantu kandi muri abantu b'agaciro, kandi inyuma ya vyose ubuzima bubandanya, inyuma ya vyose hariho ubundi buzima tutabasha kubona n'amaso yacu. Reka ndagusabe nimba ryambere azi kuri Kejo Media tugire subscribe canke s'abonner, nimba nawe usanzwe umuntu wacu tugire comment, like, share kugira ngo bikunde ibikorwa vyacu nk'ibiganiro vyacu bishobore gushikira benshi bashoboka. Ndijewe Keza Fleur ya Audrey kuri micro za Kejo Media. Reka aho twakira umutumire wacu. Ndabaramukije? Ndarabanukije cyane. Murameze neza? Turameze neza, turashima Imana. Bro, waje waberewe. Urakoze cyane. Buriya birashika namwe mukiyumva ko mwaberewe, urira mukibuka avuga ati ndi smart. Hagiye bishika nawe ndashobora kwiraba nyiwe nyine ukavyumvamo ko ibintu bimeze neza. Ukacushima Imana. Wow. Abakobwa barakunze kuvuga ati ndi mwiza, ndafise ntiduhora dukunda kuraba ibintu birenze, ariko uko twiravye tubona Imana, twibona mu ishusho y'Imana, ko ijambo ry'Imana yavuga ngo kera nta bantu mwari murimwe ariko twagizwe bazima na Yesu Kristo. Nuvuga iyo twiravye ntitubonera cyane kubigaragara, ariko turaba ishusho ico Imana yatugize, tukabona gushima Imana uko turi. Turabaramukije abakunzi ba Kejo Media, twongera tubaha kaze muri kino kiganiro. Ndizeye ntakekeranya ko hari byinshi tugiye kuganira kandi bigiye kubaka imitima y'abantu. Ndizeye ntakekeranya ko hari Imana igiye gukora hagati yacu namwe, kugira ngo icyatumye dukorana hano ni kugira ngo nyene ibikorwa byinshi, kugira ngo abantu benshi bumve byinshi ivy'Imana yakoze biciye muri twebwe, bumve byinshi, babone icyo Imana igomba gukora muri uno mwanya, kugira ngo bandanye kwifatanya natwe. Tubahaye kazi. Ebenezer ni muhimbazamana, umuririmbyi aririmba indirimbo mpimbazamana, asanzwe akijijwe, ndakunda Yesu,
sanzwe nsengera muri Aretiate urupfu ukuri guhishuwe mu Kinindo, nkaba mvukana n'abana 9, nkaba ndi umwana wa mbere, nkaba sanzwe mvuka mu bukiye bwa Muramvya, nizeye ko nivyo. Ego murakoze cyane, umwidondoro urakwiye. Ebenezer Pascal Umunyamuramvya avuka mu bana 10 ukaba uri imfura. 9. Wavuze 9 nari nzi ko wewe wikuyemwo. Mwese muri 9. Yeah. Ubona byoroshye no kuba imfura? Wewe Biroroshye kuba imfura? biroroshye cyane. Biraryoshe kumenga wumva umeze neza. Ya kuko abagukurikira muraganira baza bakuraba, yani ukumva nyene ibintu bimeze neza. Nari nzi yuko uri imfura uba ufise ama responsabilité menshi mu muryango, imbere y'abo muvukana usanga nyene bitesinya stress kuntu. Biba ari byinshi bashobora gukenerako, ariko Imana yagushoboza, kuko wamaze kuba hejuru Imana yagushoboza kugira ngo ushobore basi icyo bazo gusaba kize kiboneke. Wow. Pascal none inyuma y'ivyo byose arangwa niki? Ameze gute? Ateye gute? Nibiye bintu bimugize, nibiye bintu bimuha umunezero, nibiye bintu bimuvuga neza neza icari uwariwe? Murakoze. Ikintu kimvuga cyane ico ndi novuga ko ari nko kwakira Umwami Yesu, niwe yashoboye guhishura ico ndi ubu ngubu. Nyamba ashoboye gutwenga uno munsi, mbona igikorwa Yesu Kristo giheze nico cyashoboye kumishura uko ndi uno munsi. Rero uko meze, ikintu kinezera, ndakunda cyane guhimbaza Imana. Ndakunda cyane gutwenga. Iyo turi kumwe n'umuntu bashaka ari umuntu atwenga, aganiriza, kuko nasanze ubuzima buroroshye cyane. Iyo bugumishije buca buguma. Rero iyo ubworoheje ukaba ukazura twenga, urafata umwanya wo gutwenga, abantu muganira bose batwenga. Hari ugeze kuvuga ngo iyo tuganiriye nkabona ntutwenga uwo muntu usanga ariko aramuhunga. Ariko kuri jewe ndakunda gutwenga, ndakunda Imana. Nivyo bintu bindanga. Wow, urakoze cyane. Ene ko uvuze ko uri umuntu utwenga, ukunda gutwenga, usanga unezerewe. Nibiye bintu biba biguha umunezero? Ikintu cya mbere kimwe umunezero nuko namenye Yesu Kristo. Ico ndacishimiye, ico bituma kumumenya binshira ahantu n'ikintu coza ngo kinshavuze. Kwa kumenya Yesu Kristo muri je bikaca kurema ivyizigiro, bikantera umunezero. Wow. Turumva uri umuntu w'Imana kabisa kabisa. Inyishu yose ni Imana, kubera Imana. Okay. Byose ni kubera Imana. Wow. Pascal, tugomba kumenya ubuzima bwawe. Pascal yakuze gute? Nakuze ari umuntu akunda muri kohari, akunda Imana. Ahantu hose ndashobora kugenda numva nyine ushobora kuba noja muri kohari. Ariko ibihe birabandanya, kandi nakuze ndi umuntu akunda gukina umupira. Novuga ko aribwo buzima bwagiye basi nakuriyemo. Okay. Hari ikiganiro ca mbere twakoranye ca Burundi Gospel Star Search muri studio zacu za Kejo Media. Mwaratubwiye ati muri kahise narigeze kuba ndi umukozi wo mu nzu, narakoze mu nzu. Watubwiye ko ubuzima bwawe butari bumeze neza. Nanone turi mu kiganiro c'intahe. Reka bwa mbere na mbere ndaguha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Twagomba utwiganire Pascal yavuye gute i Muramvya ashika i Bujumbura gute? Ubuzima bwiwe bwari bwifashe gute? Yabayeho gute? Murakoze cyane. Ubuzima bwanje ukuntu bwari bumeze nkiri ruguru. Ndahora numva bavuga i Bujumbura, nanjye nkaguma mfise ishaka ryo kumva ukuntu uzi Bujumbura. Ico gihe niho nashobora kuba
ahantu narindi ruguru na si nta kazi nari mfise ariko numva mfise ishaka Mhm. ryo gushobora kuba Bujumbura kuja kuhakorera. Mhm. Rero maze harageze igihe rero ndumva ko mfise numva basi ndose akazi Bujumbura. Mhm. Navuga ati akazi kariko kose numva shaka kuja i Bujumbura. Ico Mhm. gihe rero ndakaronka muri 2017 niho naje muri 2017 niho numvise akazi ko gukora nyene ko mu nzu. Aho Mhm. nashikiye ni mu Gatumba. Mhm. Nshitse mu Gatumba ariko ko nabiziga siko nabisanze navuga ati ahantu ngiye ko Mhm. mbona ari Bujumbura ariko usanga uko nabiziga siko nabisanze ko nari nzi yuko nza guteka ku Ku makara, makara. nza guteka ku bintu bikaze Mhm. ariko siko nabisanze. Niho naciye kuko ico gihe ngihashika niho naciye numva naciye mbona arije nicanira ibiti vyo gushobora gucana amakara kugira ngo ndonke amakara yo gutekesha. Harageze igihe niyumvira none ngaha naje gukora iki? Ntangura kuvuga ati basi ntuma nigumira ruguru Mhm. kuko nabona ari ibintu bindenze. Rero birabandanya, akazi karabandanya, haragera igihe ako kazi ndiko karahera. Kamaze guhera niko niyumviriye none bigende gute? Kuko ico gihe uwo muntu tubanye ndiko ndaraba ukuntu yamfata, muri jewe aho nari ngeze nabona umenga nabona ko ariko amfata nabi ariko muri jewe niyo nije narira wasanga ndiko ndarira abasi yambwiye amajambo agize ashobora kuba yotusha umutima wanje nkumva nyene norira ariko sinarira ngo amosozi ngo asohoke. Mhm. Narira nyene amosozi akaguma mbasi muri jewe. Ibintu bikagenda uko niho igihe kimwe yaciye anyirukana. Rero ca ndaba mw'ibarabara igihe kinini. Haragera n'igihe ndondera umuntu wo mu muryango kugira ngo ashobore basi kuba yomfasha mu iyo situation ndiko ndacamwo. Rero maze kumurondera haragera igihe ntiyashobora kumfata basi kumfata ukuboko muri ivyo bihe ndimwo ndamurondera ntiyumve basi ntiyitabe canke ngo agire haragera igihe basi ntashobora no kumutora. Mhm. Ariko navuga ati abiringiye abantu barabahemukiye ndetse babahanze amaso bakabakoza isoni. So sinsaze kuvuga ko kwizera abantu ari bibi ariko nshatse kuvuga ko hariho Imana ikora ibirengeye cyane ivyo umuntu yababona iruhande yiwe vyoshobora kumufasha. Mhm. Hari igihe ushobora kubona uyu muntu yoshobora kumfasha. Hari igihe ushobora kubona umuntu yoshobora kunkura muri iki kintu ariko yashatse kuvuga ko hari Imana ishobora gukora ivyo byose birenze kuko ijambo ry'Imana rivuga ati ni Imana ikora cyane ibirenze ibyo twiyumvira n'ibyo dusaba. Rero muri situation yose umuntu ashobora kuba yocamwo Mhm. nuko yoraba Imana, amaso yiwe ayahange Imana kuko niyo yonyene ishobora gukora uko umuntu batashobora kwibaza maze Mhm. ukisanga ahantu uvuga ati none ahantu gute nahageze gute kubera Imana. Rero niho naba mu buzima bwo mw'ibarabara kuko navuga ati ngaha sisubira ruguru vraiment. Ndavuga ati ngaha je ndagomba kuhaguma nigumire nibo nyene tu i Bujumbura. Rero ivyo bihe ndabibamwo. Mhm. Haragira n'igihe usanga ndiko ndagenda ahantu mw'ibarabara nkaca mbwira nk'umuntu basi nk'umuntu nava mu ntuze nsubiye inyuma gatoya nava mu Gatumba ngenda gufungura mu Kamenge. Rero mu Kamenge mvuyeyo wasanga Gatumba Kamenge. ku muntu nyene akora akazi ko mu nzu Mhm. hari igihe waca wumva none ndiko ndamusaba lift ugaca wumva ngo ntware kw'ikinga akaba je nyene ndamujana kw'ikinga ibintu bimeze nk'uko kugira ngo ashobore kugira ante kwiyunguruza. Hari igihe naja kuraba n'uwo muja kugira ngo ashobore kugira ante kusha ampa nk'indaro basi iryo joro ricemwo ugaca usanga aramperekeje kandi nanje sinazigera yuko ashobora kumperekeza ariko nabifata uko nyene bibaye. Mhm. Amaze kumperekeza
niho naciye mbaza none bigenda gute nza kurara he nta n'ijana nari nifise mu mufuko niho naciye ngera ahantu hanze manutse gatoya ca ndonka umuntu ambarira woshobora kumfasha abantu basugumiye ino modoka nasanze ari imodoka yapfiriye ahantu hama ca ndababwira okay ca ndababwira ati najewe ndimwo ajewe ndimwo ashambara ko wewe urimwo rondera abantu babiri muyisunike ca turayisunika ico gihe aca duha 3000 aduha 3000 niho naciye mfata ca mfata bisi mfashe bisi yo gushika muri ville ico gihe bisi yari 4S rero mbanje gufata bisi yishikana mu Gatumba nayo yari 900 rero maze gushika nesiganye amajana atandatu muri munani mu Gatumba byenda ko mfata iya 900 bisi bashambye ati rero ko ubigimeze uko uca ugenda ugize ugenda uhagaze kubera ayo mafaranga ari makeya tuti nta kibazo hari hageze igihe ntangura kwiyumvira yuko nshobora gufata bisi cinda yururuka hataragera kugira nshobore kwasi niruke niko buzima ntanguye kubamwo ariko inyuma y'ivyo no naje gukorera aha mu Nyakabiga bimaze kugenda uko ndakarosa akazi ndagakora maze gukora niho wabona ko abari agatolika sinashobora gusanga nkuko bikwiye bambwira ukuntu ushobora basi kwandika ibintu nkenera Imana yashobora kubikora biciye muri burya kuntu ushobora kuvyandika hama kugira nti bakaja kubisengera bisha muri ubwo buryo maze gusenga sinasenze naho nari sinasenga ariko sinasabye ngo Imana ngumpe ibi nibi imodoka mpe ibi nibi si bibi ariko sivyo nahanze maso cyane numva nyine ndongorwa kuvuga Imana izongeze kure mvuga ineza yayo Imana izonshoboze kugira basi impindurire akazi yongera impindurire ubuzima basi aho ndi ibintu nk'ivyo Imana imaze kubimpindurira ivyo ikintu ca mbere natanguye kuronka muri ico ntantu nashobora kwakira umwami Yesu naciye nsanga bimwe nari nkeneye bimwe nashaka mu buzima bwanje ari kugira ngo nyoba gute ico nari nkeneye nico nari ndose maze kwakira umwami Yesu niho naciye ndonka ukuntu nshobora kuronka ahantu ngira nshobora kuronka ku kazi ariko akazi bimaze kukaronka ntivyoroshe akandi kazi ko mu nzu ko ico gihe maze kwakira umwami Yesu ko harageze igihe basi iyo wakiriye ikintu ciza hari igihe biza bikwereka uvuga ati none aha hantu basi bikwereka yuko ahantu ugiye atariho ivyo bintu byarambayeho ku buryo yuko maze kwakira umwami Yesu usanga aha akazi ngiyeko ni kamara kabiri aho ngiye nibi basi ndahamara nk'indwi imwe ahandi ngiye nsiganira nk'umuntu kugeze yaho nguma nzunguruka nkuko nko mu kwezi kumwe asanga nciye mu nzu nka 5 ndiko ndazunguruka ariko muri ico gihe vyari ibintu binyereka yuko ahantu ngiye basi binyereka yuko ahantu ngiye atariho ariko ari heza kuko iyo ugiye mu kintu ciza hari imiyaga hari ibintu biza bigomba kwereka ko atari ciza ariko muri ico gihe umwami Yesu arampa kuramiriza aramfata ukuboko rero maze kugenda uko niho mu nyuma yaho naciye ndonka ukuntu ushobora kwiga akazi ndiko ndakora ubu ngubu nkora ibintu vy'amadrede nkunda bikorera muri ville kuri Capline ni Salo Ebenezer niho nsanzwe nkorera ivyo bintu rero ico gihe narose umuntu nkorera turakorana kuko ari yambwiye yuko urafise aho uba nanjye ndahafise ariko bimaze kugenda uko niho aciye afata arampa ako kazi turatangwa gukora kuko kari akazi nyene umuntu yiga niko ari gushika uhembwa narinzi yuko ari akazi ushobora guhembwa ushobora kumara nk'ukwezi kumwe ukaba wabimenye kuca watangura guhembwa ariko mw'ico gihe nasanze ateko ko nabizi gateko nabisanze bicaye fata uba gute byamaze nk'amezi nkane ntashobora guhembwa amafaranga ariko ubwo buzima ndabubamwo
ico gihe ndibuka ko no gufungura ntivyari vyoroshe kwako kazi. Mhm. Nashobora gutaha basi mw'ijoro, benshi barakunda kumbaza none wewe ukunda kugura ibitumbura mw'ijoro n'isukari, ubwo isukari unywa icayi mw'ijoro? Bati wapi, ntabwo unywa icayi mw'ijoro. Mhm. Nkaca ndavuga ati nukugira ngo ubuzima basi nukugira ngo ejo mu gatondo nagikenera nze ndagire nze Ndakinywe ndakinywe vyoroshe. kumbe Ari nawe ugiye kukinywa mw'ijoro. kumbe ngiye kukinywa mw'ijoro Mhm. nticaba ari n'icayi ahubwo numva gute, nafata isukari, Mhm. nkaca ndayishira mu kibuni n'amazi mabisi, nkaca nzungagiza. Ico gihe rero isukari, burya isukari nayo iragize. Urumva ko ifise irafise inguvu hasi mu mubiri w'umuntu, iyo uyinyoye uca wumva nyene uhaze. Nibwo buzima nari mbayemwo muri ico gihe, imbere yuko nshobora gushikira gutangura guhembwa kwako kazi, nibwo buzima nari mbayemwo. Gufungura ntivyari vyoroshe, ariko ikintu nshima cane n'Imana kuko yabaye umwizigirwa, umuntu woshobora kuba hamwe nawe. Navuze vyinshi. Okay, merci beaucoup. Waza kubandanya. Hanyuma ariko reka ndababaze, mbega uravuye ruguru urashitse Buja. Ushikiye ku kazi mu Gatumba, kandi mu Gatumba muri 2017 ntabwo hari hateye imbere, hari nyene hasa n'ahantu nyene hakiri birimani, kandi wavuze ko ata difference wabona uko wabisanze, siko wari uvyiteze. Ucushikira kuri bwa buzima bwo gushika urondera ibiti ugakora amakara kugira ngo uronke amakara utekesha. Ivyo biyo wavyakiriye gute? Wavyitwayemwo gute? Vyagenze gute muri rusange? Ibihe ukuntu navyitwayemwo vyarankomeje ko bivanye n'ukuntu narindi, kuko nari mvuye ruguru, ndavuga ati ibi bizohinduka, kuko misanzwe nagiye ncamwo vyose sinokubwira ngo inguvu nazikura hehe, kuko hari ubuzima nagiye ncamwo bugumye ubwo nagiye mvuga. Rero ivyo vyose ahantu inguvu nazikura sinohakubwira. Shimira Imana gusa yanshoboje kuba muri ivyo bihe kugeza ngo ubu ngubu, ndashima Uwiteka. Okay, hari ahandi watubwiye yuko wagira agahinda bivanye n'amajambo bariko barakubwira, bagutuka, bagufata nabi. Ngira ni kubera ko wari uvuye ruguru kandi wari umukozi wo mu nzu. Buriya hariyo abantu bigora cane kumenya yuko umuntu ubwo ari umukozi, ari umuntu akwiriye guhabwa agaciro, ari umuntu akwiye gufatwa neza. Bakubwira yahe majambo yatuma ugira agahinda, ukumva wobabara, ukumva worira, uri umuntu w'umusore? Uko biri kose 2017 ntabwo wari ukiri umwana, oya wari umusore. Ndi umwana. Bakubwira yahe majambo vyagukomeretsa gute? Vyari bimeze gute? Vyari bari nk'ibintu basi numva ko hari amajambo ashaka kumbwira gute udakora ibi n'ibi, canke ntushobora kuvyuka kare ahantu ubona nuko ukuze, ibintu nk'ivyo bikantera rero kuvuga ati none gute nabayeho. Uko impamvu bambwira amajambo nkaca mbona bigaca bintera kwiheba, nuko nabona uwo yita umwana anduta. Nabona uwo yitwa umwana wiwe anduta, nanje akanyita akaza ambwira amajambo ambwira ati nibi gute udakora ibi bintu kandi ubona nuko ungana. Nanje nkabona uko ngana ndi muto paraporo y'umwana wiwe, abwira amajambo meza bikaca bintera kugira kwiheba. Uko biri kose canke ntiwiyakira ko uri umukozi wo mu nzu, wagomba aguha agateka nk'umwana wiwe, canke vyari vyifashe gute? Sinashaka ko ampa agateka nko kagize basi nk'umwana wiwe. Oya, hariho ukuntu ushobora gufata umuntu bidafatiye ko ari umwana wawe. Mubisanzwe ukuntu ushobora gufata umuntu, numva ko ushobora kumufata basi naho yoba ari nk'umwana wawe, umufata nk'umwana wawe mu gihe ariko arabigaragaza nawe nyene ko ari umwana mu rugo. Hariho umuntu aba agomba gukora nk'umukozi, hari n'abandi bagomba gukora nk'abana. Rero muri ico gihe umuntu agomba gukora nk'umwana ni wa wundi ashobora kwibwiriza ikintu cose akagikora. Nanje mu gukora kwanje kw'akazi, sinkora akazi nk'umukozi, ariko nakora akazi nk'umwana. Rero muri ico gihe rero nk'uko umuntu ashobora kuba yofata umuntu, benshi bashobora kubafata kimwe, umwana wiwe
n'uwakoresha basi ariko umuntu ashobora gukora ikintu adashoboye kugira basi ariho ageze. Niho umuntu aba ageza kugira ngo ashobore kuba yokora ico kintu ariko arakora, niko noshobora kubivuga. Rero ko vyoshobora guca vyitwaramwo nuko umuntu ari hejuru aba yamaze kubona ko umuntu basi ariko akora ibintu bitari ivyo, ariko mubere inkingi ashobore kubona imbere nyambara amakosa yakoze azogera igihe agira avuga ati kumbe harya nakoze amakosa hama abandanye. Ni ikihe kintu nyamukuru ca gukomeretsa muri ivyo bihe? Ikintu nyamukuru cankomeretsa numva ko ikintu nyamukuru cankomeretsa numva gute, bwari ubwo buzima gusa narimbayemwo, ariko sinavuga ati bwari ubuzima ntishimiye, sinishimiye kuba nokora ako kazi kuko aho nagenda bakanambwira ati aka kazi uwo muntu agakora sakiwe bivanye n'ukuntu bambona. Ariko hanini mvuga ati ikintu cankomeretsa mvuga ati ko vyari bihari vyinshi, kuko uko kugenda nyene mwibarabara ukagira ariko ari igihe umuntu ashobora kubona igicu ona ukuntu basi ukabona ona kujya kuntu kw'inkoko kujya kuntu kw'inkoko ishobora kubona ikintu igomba kunoba gusa, ugasanga niko ari umuntu usanga ari aho hantu ashobora kubona ibi bintu aha hantu ndi nahanyene. Rero uko vyari biri tubishimira Imana. Okay. Wavuye ruguru uje i Bujumbura kurondera ubuzima, wavuga ati akazi akariko kose noronka nogakora. Ucushikira muri ivyo bihe. Niriye tandukaniro wabonye ruguru hamwe no ngahi Bujumbura? Hari nuko ndi ruguru ndiko ndakora nta kuriha inzu, nta kugira wari ukora mukaja gufungura muhira. Rero ibintu byaranyunguye cyane kuba nashitse ino, byarancishije ubwenge maja mu make ko ikintu cyose umuntu ajamwo ni vyiza ko ukivamwo kigusigiye icigwa. Nyambara nk'ubu ariko kugenda mwibarabara uveyo ufise icigwa kanaka, nyambara ari gukora ako kazi wige basi biranagufasha n'ukuntu ushobora kwitwara kw'abo bantu, ushobora kuba kubitwaramwo kumva nyene ukavuga ati ahantu ko bimeze uku reka nige kugenda uku. Kumva ivyo vyose kandi ikintu vyamfashije nuko kugera kure biragufasha ukuntu ushobora kuzitwara mu bantu, ugenda ubona ibindi bintu bishasha. Kandi kugera ino kwanje ikindi naco nshimira Imana cyane nuko ari naho nakiriye Umwami Yesu, kuko naje ino ata Umwami Yesu ndakira byarashitse ubwa mbere ko nari nkiri mutoya sinenzi ivyo ndimo. Okay, bisigura yuko umaze kuja mwibarabara waciye uronka abo mubana bari bavuye he, nabo mwahuriye mwibarabara nyene canke nabo mwari musanzwe muzinanye? Babana numva yuko n'abantu twamenyanye igihe nyene nkikora mu Gatumba. Hari ivyo nashitseko ariko abo twabana abo twahuriye nahora ndandaza ikaranga n'amayayi muri Kongo. Abo niho twahura rero tujanye. Mico gihe nakora akazi ko mu nzu ndabifatanya nako kazi ko kudandaza ikaranga n'amayayi. Twahura rero muri Kongo ca tuba abagenzi kugeza yaho rero iyo bumvise ibintu byanshikiye baca baragira barafasha aho nshobora kuza ndarara. Iyo diri y'ikaranga n'amayayi wayikuye he ari ukiva Birimani? Byagenze gute? Ahantu nayikuye nuko abagenzi maze kubagira niho uwo muntu nkorera yavuga ati wowe ko wirirwa wicaye umara igihe kinini umara umwanya munini ko jewe nirigwa ndaba ikindi kintu ushaka gukora n'uwo mutani yashobora kuwumpa. Ndibuka ko ariko washobora no guhomba ko yani niyo wafunguramwo uri hariya wamaze kuja kubidandaza, yani rukurahura n'ukuntu n'ururimi udashobora gutahura baho nyene ubwo muri Kongo. Igiswahili sinaco numva, naco numva ariko barashobora no kuntuma ikintu sindagitahure ariko bakampa n'amafaranga simenye ukuntu ushaka kuyavunjisha. Rero bigaca bituma nza guhomba. Rero ico gihe
niyo mpamvu yashoboye kumpa nshobora kuza gukoresha izo karanga n'amayayi kuba umwanya wari uhari mwinshi. Abo bagenzi bawe none byaroroshe ko mubana neza mw'ivyo bihe vyo mwibarabara, mwari mubayeho gute? Twumva ngo iyo abantu babana bose bazana amahera kugira bafungure, nawe vyarakorera kuronka amafaranga mu gihe ataco ufise ukora wirigwa urazunguruka mwibarabara? Ico gihe uko navyifatamo nuko naza ari kuryama gusa ko nta mafaranga yari ahari nashobora gutanga. Bimaze kugenda uko niho naciye mfata nasanze batetse batarafungura twarasangira, nasanze bahejeje kumva nta mutahe naba nashizemwo naca ndyama. Naco nabaza. Watubwiye kandi ko wava mu Gatumba ukaja gufungura mu Kamenge. Aho hantu kari harehare, aho hantu wafungura hari kwande kugira ngo uve mu Gatumba uje gufungura mu Kamenge? Byari bimeze ukuntu byari bimeze, yani yari umuntu dufitaniye ubugenzi nawe twavana ruguru, yaranzi nayo ndamuzi. Ndimaze kumubwira ikibazo canje niho yaciye arondera ukuntu azaramfasha. Basi naho kuba yarazi uko ndi yacambwira ko maze kumutemberera gusa yacamenyesha ashobora gukora. Okay, merci beaucoup. Watubwiye kandi ngo hariho umuntu warondewe muri famille uramubura, wari umwiteze ko ubufasha nk'umunyamuryango, nk'umuntu yagere kugira ico akumariye, uramubura. Washobora unaturirimira n'akaririmbo ko kuvuga ngo abiringiye abantu. Uwo muntu yarinde muri famille yawe, kubera iki atagufashije? Ahari nawe ashobora kuba yafatiriwe n'ibindi bintu ko ni Bujumbura. Urusanga umuntu ashobora gufatirwa n'ibintu vyinshi, ugasanga umuntu ari mu kazi atari uko akwirengagije, atari uko yase kukuvugisha, ariko ugasanga yafatiriwe n'akazi. Rero mu ico gihe nuba ko ashobora kuba atatahura uko umuntu ariko arabako, ashobora kuba atatahura uko umuntu aba ameze, ariko Imana yarashoboje kuba muri ivyo bihe. Nano munsi uwo muntu muracayaga canke bivanye n'ivyo bihe ubucuti bwaciye buhera? Oya, ntabwo ubucuti bwaheze, nibwo shobora kurangira kubera ikintu kanaka kimwe kibaye, ariko n'ubu turavugana. Wow, byiza cyane. Ebenezer, watubwiye yuko Imana yakubereye umwizigirwa, Imana yagufashije iragukomeza muri ivyo bihe, gushikaho utangura kuja kwiga ivyo gukora dread, arivyo uriko urakora gushika uno munsi. Vyagenze gute uronka uwo muntu akwigisha uwo mwuga? Vyagenze gute? Uwo muntu yarinde? Uwo muntu vyagenze gute? Yabikuye kuki? Kubera iki yagutoye wewe ati ingo wige kugira ngo bikunde uronke nawe ico uronka? Ukuntu vyagenze nuko mico gihe nkora akazi ko mu nzu, none naciye ndonka ahantu nagiye gukorera kuri sisi mu Nyakabiga, abantu nakorera nkija gusa muri ico kibanza, none naciye ndonka mpura n'umugenzi agira ashobora abasaba ateka ivyo kurya abashira muri ville. Ino yari Tofile azosha yiyumva. Rero bimaze kugenda uko turabana n'uwo mugenzi, turabana kuko abona ahantu nateka saa 7 ntibataha. Shikora guteka vy'ibanze gusa nshobora gufungura saa 6. Nabo nkabaza kubaronderera ivyo bafungura mw'ijoro. Ukuntu rero vyaciye bibandanye nuko uwo muntu akireka gusa arateka ivyo gufungura abashiriye, naje ndondera kwiga ukuntu nshobora kubasi kumuherekeza agiye muri ville abashiriye ivyo gufungura. Uwo naho umubosi wiwe yari Pasteur Moses, niwe nahise niwe yakorera abashira ivyo gufungura. Rero ico gihe niho naciye nshobora kugira ngishikayo gusa cambona ivyo bintu ndabikunze, navuga ati Imana yanje tunshikana ngaha gusa nkaza basi ndoza mu mutwe gusa. Burya hanini nico hanini nashobora kugira kubaho
nshaka numva nyene noshobora basi koza mu mutwe gusa nkashika nkaza ndoza mu mutwe. Rero maze kuhashika niho nashoboye kwiga ukuntu nshobora kuhaba ndashikira Pasiteri Moses kugira ngo ashobore kugira nti kumfasha akazi ndamwiganira ukuntu bimeze arambwira urafise aho uba yego ndafise ariko ko afise ni sawa reka tuzovugana. Ico gihe naguma ndamurondera bukeye bwije iki ariko ico gihe nuko yaciye ambwira ati reka ndaza kurungika umukozi azokurondere kugira ngo ashobore kugira ante kukuhamagara uze tuvugane. Rero ico gihe niyo naciye ndamuvugisha arambwira hanyuma aranyemerera amaze kunyemerera ca ndondera rero ukuntu ushobora asambwira ati wowe ko ndakwemereye kubona hageze igihe ndamara indwi zibiri ndabati imana yanje nyambare ari uko aka kazi arako nzoza gukora ubona ko bikunda bizokunda. Nico kintu nashize imbere ko nabona yuko umenga ntibizokunda ariko inyuma y'indwi zibiri arampamagaza turavugana amaze kumbwira ko mfise aho mba nanjye ndamubwira ko ndahafise. Rero maze kugenda uko niho naciye maze kumbwira ko ndahafise aca aranyemerera acambwira genda usezere abantu muri kumwe basezere neza nanjye ndabasezera neza baranyumva kugeza nabo nkorera iyo duhuye baramenya nanjye ndabamenya tukaganira. Rero aca ntangura rero ako kazi uko ntangura ako kazi niho naciye ntangura ko nari namubwiye byose ko bimeze neza ariko nageze n'igihe naho ngiye kuba ko sinari niteze ko bizoteba mu guhemba baca batangura kundihisha ukwezi kwa mbere guheze amafaranga ndayabura maze kuyabura niho kuca nishikira Pasiteri Moses kugira ngo ashobore kumfasha ku bintu bijanye no gufungura kuna bati imana nyaba akunda kumva ndanya akazi araza kuvyemera. Rero amaze kuvyemera ndabandanya ndabati no ukwezi kwa kabiri kwasubira nzosubira kazo kumurondera ndabato ya ca ndondera ahandi hantu ushobora kuba ndaharose sasanga ndose mu rupangu Pasiteri Moses aba. Rero ico gihe ndibaza ntiyo sinzi ko ashobora kuba yaramenye ko ariho niho yaramenye ko ariho mba ariko ntiyamenye ahantu ndara ahantu nasavye bakiba ko naraye ahantu mwibaraza twarara mwibaraza igihe kinini nk'amezi ashika kuri 4. Ico gihe imvura hanze nuvuga imvura iguye twaca tuvyuka twari tuja indani ariko ivyo bihe vyose nabiba mu menga ni ibintu bisanzwe sinzi uko nari meze ko n'abandi bameze ariko zani nguvu ntabona hano ziva. Ndabishimira Imana rero maze kugira uko niho naciye ntangura kuza ndakora shize amanga kwiba. Tumva mwaciye mu bihe bitoroshe kandi no pastor yashoboye kukubera inzira yo gushika ku buzima wifuje canke aho wifuje nawe reka tuvuga ati Imana imuhezagire cyane. Ebenezer ubu rero watanguye ivy'iwawe uriko urakora nka Ebenezer ushaka kutwiganira ko tuzi ibintu vya salon bizimvye bimwe na bimwe amazu arazimvye yo gupanga en plus muri centre ville ubwo buryo bwavuye hehe ari ugitangura kandi utanabimenya gose uri umukuyakuya ndabivuge mu mvugo isobanutse. So murakoze cyane icyo novuga nkunda kuvuga ko byose ari Imana kubera Imana. Rero uko nabibona mu ntango yanje guhera mu ntango kugendana n'Imana kwanje byatumye ivyanje bitaja kure kwati gute kuko nashobora kuba njyamye bivanye n'ahantu nahereye aho narindi ntaje no kuguruza aho wanje nkikorera umuntu basi haragera igihe nk'umukiriye aza kundondera adaciye ku telefone ca ndabirota maze kubirota byantera kuzinduka bimaze kuntera kuzinduka byatuma bya bindi byose Imana igomba ko bica mu nzira zanje basi binzako bidatakara. Novuga ko
nagiye mbona Imana inshoboza ku bintu vyanje ntagize basi since kubiri n'ivyo Imana iriko irandungikira. Kugendana n'Imana novuga ko arivyo vyanshoboje kugera aho ngeze uno munsi. Kugendana n'Imana ivyo vyatumye ntashobora guhusha ivyanje. Kugendana n'Imana vyatumye inshitsa ku bakiriya basi bo mvuze bo novuga gute, bakiriya beza iyo baje ari igihe bashobora kuvuga ati ikampuza n'abantu vraiment nkavuga ati bagatuma nshima Imana ku bwabo. Abakiriya Imana yampaye ndabashimira Imana kuko ni nabo nashika nk'ahantu nkavuga ati turaganira canke umwakiriye akumva yishimiye ukuntu umwakiriye agashobora no kugufata, ari n'abashobora kugufata ukuboko bakansengera turi muri sala, bakansengera uko Imana ibarongora kose, kandi ivyo bintu vyose uko bavyatura niko vyagiye biba. Ndibuka ko hariho umukobwa nakiriye wo muri Areteya ukuri guhishuwe, naramwakiriye irya mbere yitwa Natali, ahari Imana imwezagira cane. Ico gihe duhura ryari irya mbere namushiriye amadrede, niho naciye ndonka acambwira amajambo akomeye, ambwira yani ahantu ngiye gutangura akacambwira amajambo acambwira ati amatanguriro yawe naho yoba mato ariko amaherezo yayo ni manini cyane. Rero yambwira amajambo akomeye, ni naco gihe tukivana gusa bukiye bwaho bivaye n'amajambo yanyatuyeko, vyatumye bukiye bwaho ndonka amafaranga, ninjiza amafaranga ntabibwigere ninjiza. Novuga ko umuntu nshimira Imana ino nahasanze umugisha. Imana yagiye impuza n'abantu bo muri Ateya ukuri guhishuwe, nagiye ndahakura n'abantu bambwira amajambo akomeye, kuko ijambo ni ikintu gikomeye cyane kirusha ibintu bifadika. Rero muri ico gihe abo bantu ndabashimira Imana cyane kuko abakiriya Imana yampaye barasengera, baranyipfuriza ibyiza, nanje ndabashimira cyane. Hariho muri yavuze wibuka amajambo meza sabira abanyishimira, kandi abasi banje nabo ubahe kukumenya, ubagasangire vyuzuye, ubapfubire imvura wenda bazahumuka, bahumeka urukundo. Wow, merci beaucoup Ebenezer. Ebenezer, tumva koko Imana irakubereye umwizigirwa nk'uko ushishikara bihamya, ariko kandi turakunze kubona abantu benshi canke abana benshi bava ruguru bakaza Abuja ataho bafise bashikira, bamwe bakaca baja mu zindi ngeso mbi nk'abahungu kunywa imogi, abandi bakaba basuma, abandi bakaba abantu badatahuritse, abigeme bakaja gukora ubuzi bw'ubumaraya kugira ngo bikunde ubuzima bubandanye, abandi bakabaza amayibo bo mwibarabara. Ariko wewe waje Abuja uvuga ati jewe nje gukora akazi ko munzu, nikiye kintu ushobora kubwira abantu baza muri ubwo buryo canke baje muri ubwo buryo nabo nyene bari muri ibi bihe batitahura, bari mu bihe bidasobanutse nk'ivyo waciyemo? Ikintu ushobora kubabwira nuko ntashobore kugaya akazi, nico kintu ushobora kubabwira. Hama ikintu nyamukuru kiba gikenewe ni kugira Imana mu kazi kawe, kugira Imana mu bagenzi bawe, kugira Imana mu muryango wawe, ni kugira Imana aho uba ugomba gushika hose. Rero muri ico gihe, kuko iyo Mana niyo ifata ibintu bito ikabigira binini. Ushobora kuba ukora akazi bita ko gasuzuguritse, ariko
ni Imana ishobora kuguhesha umugisha mw'ico kintu uriko urakora, ku buryo nawe ushobora kuvuga ati none aha hantu ugasanga ibintu biriko birakuza ko ntibifatanye cyane n'ivyo uriko uraca n'akazi kawe ufise, kuko iyo ufise Imana kuko numva ati iyo ufise Imana, iyo ubuze Imana basi ufise ibintu vyinshi ukabura Imana mw'ivyo bintu, ivyo bintu nivyo bigaruka kukwiyicira. Ariko iyo ufise Imana naho ufise ibintu bike, wiga ukuntu ushobora kubibamwo, aho ushize ikintu cawe cose gishobora kibaco, kuko ni Imana iri kumwe nawe, aho ugenda hose iragushoboza ko ikintu cawe kigwira, kuko ico muzoshirako kw'ibiganza vyose kizobaberako. Mw'ico gihe ntushobora kwizera iryo jambo mu gihe utazi Imana yawe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ati abazi Imana yabo bazokomera bakore ivy'ubuhizi, bamaze gukomera bakora ivy'ubuhizi. Kuko iyo umaze kumenya Imana muri kumwe, n'akantu kaba ari gatoya kiraguka kikaba kinini cane kubw'icubahiro c'Imana. Urakoze kubw'iyo mpanuro. Nyakwigendera umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza niwe yakunze kuvuga ati dusenge dukora. Ebenezer, nizihe nguvu wakoresheje uretse gusenga kugira ngo bikunde business yawe canke salo yawe ihagare ishinga imizi ibe ikiriko ikora kandi ibandanya gushika muri kino gihe? Novuga ati nguvu nakoresheje, Imana yagiye impuza n'umuntu, ari umugenzi umwe turi kumwe, kandi yagiye ashoboza gushobora kugera aho tugeze. Basi novuga gute, nisunze Imana kugira ngo ishobore kunyigisha ukuntu ushobora kwitwaramwo ibi bihe ndimwo, inyigishe ukuntu ushobora gufata abakiriya, kandi kanyigisha ukuntu ushobora kugira kungura ubumenyi. Novuga gute, kuzana haraza ibindi bintu bishasha. Imana yagiye imfasha ukuntu ushobora kwiyumvirira ikintu ushobora gukora kugira ngo ikintu kiduge. Novuga yuko ico nakoze ni Imana nasize imbere, ariko kandi nashizemwo umwete, kutaguma muri vya bindi. Narize gukunda akazi, umuntu wese aje ndamwakira mu cubahiro ciwe, umuntu wese yaje atagufata nkunzi ngo nza kwakira uca nza kwakira uyu, ariko hanini cyane ico mba nishimira cyane nuko umuntu wese aza kuza aze kuhava yishimye. Wow, bakunze kuvuga ati abana babaye mw'ibarabara canke abana babaye mu buzima bubi cane usanga kenshi atandero bafise ko baba batarezwe. Mbega ni gute uriko bavuga yuko wize gufata neza abakiriya bawe kugira ngo n'undi munsi baze kandi wari uvuye mw'ibarabara atagiye kirekire gose cari giheze? Nivuga uko yuko kuko uko umuntu agaragara, nivuga ko nkaje ko ndabikora kaba kazi haba aho ndi, ngomba kugaragara nk'ishusho yivuga butumwa. Ati gute, nuvuga ko ikintu nkora mba nifuza ko naka niyakibona yifuze kumera nkanje, nati yifuze basi kwiga icyatumye nanje icyatumye mera nk'uko meze. Rero ico gihe amaze kurondera ico ashobora gukora kumera icyatumye mera nk'uko meze, nuko azakira ya Mana nakiriye, ikacimushoboza kuba uko meze. Rero niyo ntumbero kenshi mpora nkunda gukorana, haba mu kazi. Nova ko zinduka cyane nanje bakambwira ati urakunda amafaranga. Ntabwo iyo umuntu aba azindutse cyane abakunda amafaranga, abakunda babantu aza kwakira. Je mpora nibaza ikintu, none nk'ubu iyo bishitse ugakunda amafaranga ukora akazi, none mu gihe uzoyaronka babantu uzobakira gute? Nico kintu mpora nkunda kwibaza. Ariko ukuntu biri ico maze kwiga nuko umuntu akora akazi kuko ari amafaranga gusa ashaka, ahubwo
asireve cyane ya imitima izi kuko novuga gute ahantu uri ni igicaniro cyawe ahantu uri ni igicaniro cyawe Imana bazi bayimenye mu byo ahantu buri ahantu tebera hacika igicaniro cyawe cyo kuvuga ubutumwa bwiza kuko ari byo bavuga ngo ko ntategwa isoni no kuvuga ubutumwa bwiza ariko ari ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza. Urakoze cyane bisigura yuko muri salon yawe uhora ufata time ukabwira abakiriya bawe ijambo ry'Imana. Simpora ngunda kugira ariko ndabigaragaza mu buhe ijambo ry'Imana ahubwo rero n'irindi ririyo namaze no kwandika muri salon indani naryo rivuga ngo maze Samuel yabira ibuye ajyandika ko Ebenezeri bisobanira ngo kugeza n'ubu uhoraho aradutabaye. Nuvuga yuko kijyana nk'icibutso Daniel amaze kwandika kijya cibutso nuko hari iby'Imana yari mukoreye hari iby'Imana yari ikoze mu buzima bwiwe kugeza yaho nk'ubu uri kuragenda nk'ahantu ko tubona urishyuwe hono n'ibintu basugatangazwa n'ibintu bibaye kuvuga ati rero ukuntu bimeze nk'uku reka sige icibutso c'intibagirwa cyuko Imana igira neza Imana igira neza cyane nuva ati n'iryo jambo iyo bahashitse barayisoma bakona ko hari icyo Imana yakoze. Okay, ni byiza rwose. Ebenezer, uravye iyo wavuye naho ugeze uno munsi nihe ntumbero uha ubuzima bwawe wibona hehe wibona mu kihe kibanza? Ngeze biratuma ntavuga ati haraho navuye haraho nageze ariko ikintu nkora nkunda kubona nuko ntagomba kwiyitirira cyane ibyo noba mbona cyane ntagomba kwiyitirira cyane ibyo Imana yampaye kuko nkimwakira niho takintu na kimwe nova twatakintu na kimwe ari ifise ariko iyo intumbero ni hanuko aho nzogera hose zokwama mbona Imana nyamba ari uko meze no munsi zoguma mbona Imana yabikoze kuko hari igihe umuntu ashobora gukorerwa akagera ahantu gaca yibagira kusanga bimwe yasaba Imana aho byo muteje imbere bigiye kumwica bivanye n'ubuzima agomba kubitumbirizamo cyangwa asanga umuntu Imana iramukoreye ikintu agiye kwibagira amasoko byavuyeko yamwe ico gihe n'intumbero je niha nuko amaso yanje akuma ku masoko kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo murondere ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka ibisigaye n'inyongera. Hari abantu usanga bariko bararondera inyongera ariko aho kurondera ibintu ugasanga umuntu ararondera ibintu aho kurondanye n'ibintu. Rero intumbero je nihaye nuko aho nzogera nzobona Imana kandi iyo Mana uko nzobandanya ndayiha nzobandanya kwa muri presence yayo nzobandanya shigwa mu kibanza kirushirize kuba hejuru kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo ivyo ibishimwa byose ibitanduye byose ibiri hejuru byose ivyo ari byo mwiyumvira. Ego Imana ishimwe ko ufise amajambo meza ufise amajambo y'umuntu vraiment yashikamye azi ibyarimwo kandi yizera Kristo ku rugero rushimishije. Ebenezer, dusubire inyuma gatoyi ugishika Abuja ugushika muri ako kazi kawe nize mfungurwa wari uzi gutegura wari uzi guteka iki byagenda gute muri ako kazi kawe akazi bagakora gute? Nta bintu byataye narize ariko narize guteka umuceri narize guteka umuceri ibintu nyine tubisanzwe imboga wese teka gute kumwe kwa birimani nyene canke hari ukuntu nyene wasanze bo bateka ko bakunda kuvuga ati inteko za ruguru ntizibujumbura ntizisa nyino ibujumbura aranaho usaba gusanga uko nasanze uko amazi yose atandukanye
nako n'abantu bateka bitandukanye bateka ibintu bitandukanye usanga ari bimwe ariko kubiteka basanga biratandukanye rero nuba guteka nateka umuceri hariho n'ibiharage n'imboga ibindi navyo bagiye banyigisha gushobora guteka inyama ariko basi ko navuze ko ndi uwa mbere mu muryango rero iyo uri uwa mbere byinshi ubugerageza gukora basi ibintu byose abanyeretse rimwe ndaca numva ntushobora kubikora kuko kenshi mpamvu ati hari ibintu byinshi usanga nyine bindimwe ko umuntu aba asanzwe akora ibintu byinshi kugeza uno munsi sinteka ntuteka n'ibyo ufungura byowe wenyene fungura ubu ngubu je nyene ntabwo mbona nteka ntaguteka nako wabaye boss nayo nibagiye nayo nibagiye ko wabaye boss ubu nawe ngiye ndafise ubundi agufasha iyo bishitse nuba gute sikwa ngo nabaye boss ahubwo nuvuga ko mu gihe noronka umwanya noshobora kubiteka kandi bizogenda neza okay rero nakubajije mu gihe woronka ako kanya ko guteka nikiye kintu wumva ko wava ushobora nyine uri mu expert ukavuga ati ndazi guteka iki so ikintu nokora byose akanya noshobora guteka inyama z'ibitunguru umuceri amafiriti sawa birakoze cyane Ebenezer turi ku musozo w'ikiganiro ndagomba utubwire canke utubwirire abakunzi ba Kejo Media bariko baradukurikirana niya nyifato ko bwawe nk'umwe waciye mu buzima butaye bubereye kandi ubuzima bwo mu nzu twakunze kubona abakozi benshi bo mu nzu bafatwa nabi bafatwa nkaho mengane inyamaswa hamwe ahandi bakaba abana bo mu nzu nk'abandi ariko henshi muri rusange abakozi bo mu nzu ntabwo bafashwe neza barasuzugurwa ni gute wowe ubona umukozi wo mu nzu yarakwiye gufatwa umukozi wo mu nzu akwiye kugira ikihe kibanza mu nzu akwiye gufatwa gute n'akahe gaciro kiwe n'ubuye bushobozi bwiwe murakoze cyane icyo novuga nuko arakwiye kuko ari n'abantu benshi ushobora gusanga ni umukozi agorana ugaca usanga umuntu ariko arabona ikosa kuri mabuja wiwe cyangwa ibosi wiwe nawe akarengana amakosa yiwe ni ukuvuga ko icyo novuga ku mukozi kuko iyo ashobora kwitwara nuko ntashobora kuraba amakosa mu bose reka aramubonamo hama nawe akaja ahantu akiga gute ariko aramfata uko gute ariko aratuma ashwanira ni icyaha ariko kiba kiratuma ashwanira kugira ngo uwo muntu ashobore kwiga kucigako hama ico kintu agikemure ku mubosi nawe arakwiye kuraba yoraba ukuntu umukozi ariko aritwara akareka kumuhahamura hari abantu benshi usanga baragiye bakoze mu buzima butameze neza kuko usanga ibintu babikora mu guhahamuka baramenya bige nk'uko umuntu aba ariko arabakorera bamufate neza nk'abandi kugira ngo ashobore kuba basi yumve yisanzuye amaze kumva yisanzuye azokora ibintu neza amaze kumva ko ari muri famille yumva abimeze neza ico gihe ibintu byose azobikora neza atuje atavuga ati niyaza araza kundi umutima ari gihe ushaka kumva n'isoni y'umubosi iyo aje rero ubivanye n'ukuntu aragufatwa cyumva nyine umutima urasimba mico gihe usanga uwo mukozi n'ibyo akora ntabikora neza
kuko aya mafise umutima uhagaze ko bose aza kumurya umutima. Nico kintu rero noshobora kuvuga kuri abo uko bashobora kwitwara no kwiga apana kubona amakosa kuri naka wewe ukuntu basi akona ko ayo makosa wewe nawe iga ukuntu ushobora kubona ushobora wige ukuntu basi impamvu ariko atuma gufata uko kuntu ya hama ivyo bihe bitoregwe umuti ya ivyo twizeye ko uwo bitazofata jewe ubu ngubu kubafata nabi nova gute haba kwigana kumufata neza rero ukamusona n'ukuntu ibintu bimeze kuko sinkunda mu bisanzwe ukuntu umeze sinkunda guteba ku kintu sinkunda guteba ku kintu iyo tuganira ikintu ndamubwira iki kintu kigenda ukuntu yani ndagerageza kumushira ahantu yumve nawe ko ari mu kibanza cyawe yoshobora kukontrola ibintu nico kibanza ntegereza ndamusunikira cyane kumushiramwe ntabe rero wawunda gumaza kumbaza iki niki tukore gute iki niki ndamushira ahantu wenyine akura nawe akaba umuntu agera ibintu rero nico kintu hanini keshi umwangu ndagukoresha Ego burakoze cyane Ebenezer reka ndabashimire byimva mutima mwakoze kuduha kanya mwakoze kuduha ikiyago mwakoze kutuganira kuvyerekeye ubuzima bwanyu buri umuntu arinza guha umwanya akakuyagira ubuzima bwiwe nuko abayaguha agaciro wakoze kuko benshi bazobibona bavati ashobora gusanga umuntu yihevye umuntu avati none nanje bizogenda gute ariko intaye nasanze ikintu gikomezanye kirakomeza cyane bivanye kuko hari ahantu buri kavuti kumbe ujya nawe ari mu yaciye mu bintu biri hejuru y'ibyo nayo ndiko ndacamo bigashaye mutira gukomera nonge yandangiriza kano kantu ndabatumira turafise amakesha azoba mu tariki 30 z'ukwa gatandatu ku rushengero Areteya ukuri guhishuwe ndabatumiriye cyane muzoze tubane namwe kubana namwe n'umugisha tugira ibihe byiza ijambo ry'umuntu yavuga ngo harahiriwe cyane abaterama ijoro ryose baterama imbere y'Imana bari imbere y'Imana natwe tuzaduhiriwe cyane tuba turi imbere y'Imana zadufite ibihe byiza hari icyo Imana izo yateguye kubw'uwo munsi kandi ko ijambo ry'Imana bati uko basi nkuko imvura igwa nibona ko n'ijambo ry'Imana uko rije nishobora gusubira inyuma uko ryaje umugisha wawe urateguwe ibyo byose birateguwe karibu cyane tuzogira nibihe byiza murakoze cyane hari ikintu muvuze cy'intaye ati ntaye zakomezanya hari abantu baba bari mu bihe badatahura batitahura bakibona ko bihebye ariko bumvirije intaye z'abandi bantu zikabereka ko nabo bizohinduka bahagira ibindi vyizigiro kuko biragoye gutahura ukuntu umuntu ashobora kuva ku kazi ko mu nzu ubu akaba afise salon de beauté yiwe muri ville kandi akaba abayeho neza akaba asa neza akaba afise fresher nk'izo ufise akaba ari umusore ari smart nka wewe vraiment n'ibintu ivy'igitangaza ahubwo je cangiye n'ikibazo uwo muntu yagukoresha mu nzu usa uko yarinde yagufata umugabo ntiyagira ubwoba ubuzima bwarahindutse uko narisa kera ubu siko bimeze maze yo hari ubundi muco wanyakiye ngiye nakira umwami Yesu wow urakoze cyane reka yo ndagusaba akajambo kamwe canke tubiri ku bakunzi ba Kejo Media bariko baradukurikirana ufatiye ku intaye y'ubuzima bwawe navuze byinshi ariko cyo nangiriza ko nuko kwakira Yesu ni nkenegwa ku muntu wese aho bari hose yaba umuntu yumva ko ari hejuru yaba umuntu yumva ko yarashitse ariko kwakira Yesu Kristo ni ubuzima umuntu aba akeneye mucyo aba arimwo aho abari hariho muri byo yavuze ngo Israel mbonye
n'ivy'agaciro kumugira ndubuhamya bugenda ndashima n'ivy'agaciro kumugira Yesu ndubuhamya bugenda ndashima. Ibyo ni Rwanda ashaka kurangiriza ku mwami Yesu abahezagira. Ego namwe murakoze cyane. Reka rero dushimiye abakunzi ba Akejo Media bariko badukurikirana, bakoze kuduhitamwo, bakoze kudutega abiri, bakoze kuduhitamwo mu media menshi, hari ibikorwa byinshi ariko bavuze ati reka dukurikirane Akejo Media. Vraiment bakoze, nibagire umugisha. Nongera ndabibutsa yuko cari ikiganiro My Story canke intahe, aho tuyaga ku buzima butandukanye. Ari namwe ko turayaga ku musore wacu Pascal Ebenezer, aho yavuye ahantu hatari hasobanutse ariko Imana ikaba yaramuteye iteka ikamuha kandi karyo ku buzima. Ubuzima bwiwe burabandanya buragenda neza, ubugira iyindi shusho y'abantu bazima. Vraiment Imana reka ihabwe ishimwe n'icubahiro. Nawe ushaka kuba uri mu kibazo kanaka, hamwe ubona umenga nta nzira, hamwe ubona umenga wihebuye, hamwe ubona umenga abantu bose baguhevye, hamwe wibaza ko n'Imana itakikubona, Imana itakikuzi, ariko Pascal yatubwiye ati kwakira Kristo niryo soko ryo kuronka ivyo wifuza. Yonga kandi aratubwira ati si biza kurondera ibintu, ahubwo ni biza kuronderanya n'ibintu, ko nyine ibintu niwe atanga. Rero mugire umugisha, naho butaha tuzosubira cari ikiganiro My Story canke intahe n'umutumire wacu Pascal Ebenezer na jewe Keza Fleur ya Audrey. Ciao ciao.